Bface on the floor ndakuramukije. Ndakuramukije nanje. Mumeze neza. Ego. Bface on the floor ni ikiganiro dusanzwe duhamagara abartiste batandukanye canke abantu baba bazwi. Twabaza utubazo dutandukanye. Icatumye tubahamagara twumva twomenya hanini ku ndirimbo zanyu muba mumaze gukora izasohotse n'izitarasohoka. Rimwe na rimwe yagiye bavuga ngo Bface on the floor ngo ntiyandikira indirimbo arazandikirwa. Kuri Bface on the floor ayivuga kwiki? Ababivuga baba berekanye iki gituma babivuga hama kuva ntangura umuziki maze 10 ans. Eske wowe kusanzwe unzi nk'umujournaliste unzi muri carrière yanje indirimbo zose maze kuririmba hajya urazi yuko indirimbo wandikiwe yuko no kuyisigura ikunanira gusigura wumvirije ndazisigura canke n'ingene ndaziririmba wumva bisa n'ibintu ntiyandikira. Donc ababivuga wabwiriye nabwira yuko bokurikirana ivyabo bakarega gutakaza umwanya ku bintu by'undi muntu. Nibaza ko nibwo butumwa wumva ubaha. Ego nta murundi n'umwe akreye imigani nka Bface on the floor. Mbega nyene imigani ukreya niyo nyene uba wakreye nta imigani twasanzeho canke twumvise canke ukuzana imigani yawe mishasha. Hariyo twahasanze niyo nshobora gukreya. Nk'itatu muri mishasha niyumvira jewe. Nk'itatu muri wakreye. Ni yakera. Usanga nyene abanyabujumbura batamenyereye. Abanyabujumbura bakunda imigani migufi mitoyi imenyerewe cyane, ariko je iyo mvuga hari ibe hasanzwe muga bitamenyerewe igoye niye nshobora gukreya jewe nyene. Ni nk'iyahega Bface. Uze gukurikirana indirimbo nyinshi uraza kumva nk'imigani utari bwumve n'ahantu na hamwe. Ushaka kumenya iyo umaze gukreya ukayiduha nk'itatu. Muri no mwanya sinoce menye iyo maze kwandika kwera je ndawiyumvira suiva na inspiration ndiko nandika indirimbo. Urumva rero nk'indirimbo maze kwandika kuva muri 2010 gushika no munsi muri 2020 ni myinshi. Rero bisaba yuko ndinda kumedita nkasubira kurabaho nanditse canke nkaraba nkumviriza indirimbo naririmbye kuko ni mistari rimwe na rimwe birashika umuntu akanayibagira. Umuntu nandika indirimbo ya 10 minutes ya 11 minutes wewe wumva ivyo bintu wo bigumiza mu mutwe utoca usara. Urakaze? Je ndakaze cyane. Ahubwo umuntu yubaka akavuga ngo nandikirwa indirimbo. Kubisanzwe kwandikirwa indirimbo ntabwo ari kosa. Ni hano mu Burundi ho nabonye babifata ibintu vya grave bakabishiramo. Nta muntu akwiriye gukora ibintu byose Imana nitanga byose. Ahubwo urinze ubikora byose gusa no kubishimira Imana. Nayandi ho baba n'aba producer wakoze beat si wagira mixage, wakoze mixage si wagira mastering. Urumva mu ba director wafashe image si wagira montage. Ni mu baririmbyi niho babona kumengo no kumehenja. Jewe n'umunsi vyashitse nzovyemanga kuko nta kosa ririmwo. Kwandikirwa indirimbo na baserindyo bakoze album n'album ntibarabaho kuva nta ndirimbo nimwe biyandikiye, ariko bitwa baserindyo kandi n'abamillionaire n'abamilliardaire. Urumva ivyo ni ibintu bisanzwe cyane gose ahubwo hari ibintu batazi gutandukanya. Iyo uri muri studio urashaka kuba uri kumwe n'abantu ugasanga wowe uraririmbye kubera wowe servo yawe muri uwo mwanya bayashushe bifise ahantu igarukira bifise amalimite yo kwiyumvira ko kenshi indirimbo rimwe na rimwe mwene zya ndirimbo ngufi za 3 minutes usanga ari ama freestyle yo muri studio. Ari igihe usanga umuntu ari ku ruhande akakubwira ati blast ahantu wewe wadekonye kino kintu wo gihindura. Manaki umuntu araguhaye ide. Eske umuntu agwaye ide aba yakwandikiye indirimbo arakubwira ati kino kintu wari kukigira gutya nico cyimviro mfise, cyangwa umuproducer akakubwira ati hano hantu wari kuririmba gutya, none azoca agenda avuga ngo yarakwandikiye indirimbo ngaho. Okay, nitubakarire ariko nibaza ko nyene aba yaterereye ntaba yakwandikiye. Voilà ni cyimviro guterera. Nka kujya basubiririmbye nk'ururimi udatahura ugacuvuga ati blaza iyi terme bayivuga gutya kweli, cyangwa ukumva wowe akumva ko wavuze ikosa agaca kubwira tanu wadekonye ugacu wahindura. Rero umuririmbyi ahubwo azi ubwenge aririmba ari kumwe na team y'abantu bashika
nka batanu kuko baca umugani ngo imitwe ikora ikoranye kuko urumva muragerageza nyene mugahana ivyiyumviro kugira ngo mutange igikorwa kimeze neza kuko niwa dekona kikaja habona uzokwiga imiharo uvuge ati ibi bintu nari kuba nabihindura. Mbega mu kurangiza kuko muri Coach Celebrity nitugorana dufata umwanya muto nyene kugira ngo ntitubatwara umwanya, hari akantu gato mwodukorera nko kuririmba akaririmba gwa katarasohoka canke mutwe wumva nyene dufise ico tuvuze kuri wewe? Katarasohoka koko nako novuga kubera no wanishe byose bazokarindira maka gasohoka n'akantu gatoyi. Oya istarasohoka barazirindira nyene maka zisohoke. Ntuzutangare niwabona rezo zanse muri etage hamaziga kunda muri cave naho boguha wifi vyose biba grave ndibaza igituma handi bakora hit imwe bakaba bagwiza tunga mu minota 2 ariko hano karinda usaza uhaterire gufise album zirenga 12 aho tudashizemo imyaka umaze ukora umuziki kurenga 20 naho wogwara kuri konti nta n'igiceri urazi kuba hari abanyonga imiduga abandi banyonga ibisusu hakaba bajinge abandi bajya imihari ni nko kubona umuntu yonza afise amaribori hari aho nibaza ko Bujumbura ari kapitale ya Tanzania kuko aho nca hose wumva bavuga ngo Wasafi ukamengo ngahi wacu ntabasani bakanibagira yuko dufise na Kadafi. Yeah man, be face on the flow in the place. Yeah, come ka ayo karungira karakubabaje muta karambabaje cyane kubera nico gituma umuziki ari feelings. Umuntu akwandika indirimbo ntashobora kuraba ntashobora kumenya santima wewe ufise ingene zingana, ariko iyo wayanditse bivanye na santima wewe ufise feelings y'ikintu kanaka uragira aho ugeze kandi ukagira aho ugejeje icyumviro cyawe. Okay, urakoze cyane. Be face on the floor. Asante sana nawe.